ndabaramukije cyane bakunzi banamwe ndahita TV na cyane mu gihe musanzwe mukurikirana kino kiganiro umutima w'ubugingo amahoro y'Imana n'inda bipfuje mutani mu banyu ndabaha ikaze mu kiganiro cyacu umutima w'ubugingo mukiraniranye na Jean Imana irambona je mwanda kibatumira kandi je mwanda kibashikira igihe cyose kiba cyatunganye ndafite amajambo ngomba ko dusangira abonekana mu gitabo cyayo ni igice cy'umunani cyo gusoma na rimwe kuba amajambo icyo agomba kutubwira hanyuma duhave dusenga Imana rero kumve mu mpera z'iki kiganiro twumvise umutima w'ubugingo w'uno munsi icyo tumbereye kutubwira twumvise impamba y'uno munsi dufunguye turi umutima w'ubugingo w'uno munsi ariko ijambo ry'Imana aya majambo rero umurongo wa 21 uvuga ngo akanwa kawe izosubira kukuzuza ibitwengatwenga n'iminwa yawe izoyuzuza impundu Imana yacu nihimbazwe bene data bakunze bakiganira umutima w'ubugingo tuyasubire mu murongo atari menshi avuga ngo akanwa kawe izosubira kukuzuza ibitwengatwenga n'iminwa yawe izoyuzuza impundu Imana yacu nihimbazwe. Ayo majambo dusomye n'amajambo yavuzwe n'uwitwa Biludadi nawe ni umwe muri bagenzi ba Yobu baje amaze kuba n'ibyago mbere ngo bibonekana yuko ngo aho kumwirura aho kumuha kore aho kumubwira ati wihangane mugenzi wihangane mukunzi wacu wihangane ibyo bihe byakubaye ko wihangane n'uwo ari we wese byomushikira wihangane kore sana Imana igushishikare gufasha kwihangana no gukwirwa muri ibyo bihe aho kumwirura bibonekana ngo hafi na bose bagize bamuteye amajambo yo kumwereka yuko yacumuye yamenje kandi ukurikiranye usanga ari abantu b'imvuzi bari abantu bashishoza abantu bazi ibyakahise bazi mu bijyanye na tradisiyo ingene imeze iby'abakera kera ingene byagiye bigenda hanyuma rero ngo baramwagiriza rero Biludadi nawe yari umwe muri abo bagenzi ba Yobu kandi Biludadi yisunga ibijyanye na kahise k'ingene mu mico n'imigenzo ingene bisanzwe bigenda kuva na kera ingene ibintu bigenda bimeze hanyuma rero uyu Biludadi ano majambo yavuze rero mu majambo menshi yavuze aravuga ngo akanwa kawe yewe Yobu izosubira no kuvuga Imana izosubira kukuzuza ibitwengatwenga n'iminwa yawe izoyuzuza impundu Imana yacu nihimbazwe. Ano majambo dusomye muri kino kiganiro umutima w'ubugingo cy'uno munsi ngomba ko dukuramo ijambo rivuga ngo haracyariho amahirwe ya kabiri Imana yacu nihimbazwe kandi Imana yacu nihimbazwe. Ngomba ko ijambo bavuga ngo ntawe ryobihira umuntu wese bubwira ngo haracariho ayandi mahirwe ya kabiri byumvikana yuko haba habayeho urugombo haba habayeho gutakaza ikintu haba hari ibyakurenganya byaguciye mu myanya y'intoki hanyuma ukababara ukumva nyine ntunezerewe hanyuma mugabo rero ugaca ubwirwa ijambo rikubwira ngo nubwo byagenze gutyo nubwo wahuye n'ibyago ariko humura kuko haracariho ayandi mahirwe ya kabiri Imana yacu nihimbazwe nyine data bakunze bakiganira umutima w'ubugingo munsi. Aya majambo rero muri make ukurikirana uhereye mu ntango ku murongo wa mbere w'ikigabane cy'umunani mu by'ukuri Biludadi ntiyarazanywe no ntiyavuze aya majambo kubera yuko yari karamwirura ariko mugabo yisunze ibyo yamubwiye
yabanje ahera kuri parti yerekana neza yuko ibyabaye kuri Yobu Imana itihenze, kuko Imana itagabitanya, Imana ngo ntigoreka, Imana ngo ntiteza ibyago umuntu, ahubwo umuntu wenyine niwe yikwegera amahano, niwe yikwegera ibyago kubw'ibyaha aba yarakoze. Rero Biludadi aratonda aramwereka neza Yobu, aramukonveka, aramwemeza rwose, aramwumvisha neza yuko ibyabaye hari kubera ko yacumuye. Ariko mugabo kandi acamubwira ngaha ku murongo wa 5, ariko weho niwaronderana Imana umwete ukinginga ishobora byose, niwatungana ukagororoka, nukuri ntiyobora kwikangurira kugutabara, akabwira Yobu no gutuma ikibanza c'ubugororotsi bwawe kiroranirwa, kandi n'ahitangura ryawe ryari ritoya, ariko amaherezo yawe wokunguka cane Yobu, hamwe wokwemera ukihana ibyaha wakorokeyemo, ibyaha byakweza ibyaha. Yewe Yobu, reka kutwiyororeka ko wewe ibi byago ntiwahuye nabyo utakoze ibyaha, waracumuye, waramenje, waragotse, niyo mpamvu uhuye na bino byago. Ariko mugabo, hamwe woronderana Imana umwete, hamwe wokwihana, n'ayandi majambo yose tubonye, kandi mujye mugasoma kumbure ibintu bivugwa domisile, mwumviye inkuru sawasawa ibivugwamo byose. Hanyuma rero hariya mu mpera rero arangiza yereka Yobu, kuko Biludadi arangiza yereka Yobu yuko nuko byagenze gutyo, nuko yabuze abana biwe. Izi nkuru nibaza ko muzizi, nuko muzifatire hafi. Iki gihe Yobu yari yahuye n'ibyago, abana biwe bose barapfa, abakozi biwe nabo nyine barapfa, amasho yiwe, intama, inka, ingamiya, indogoba byose birahona, asigara yifumbereje. Mbere ngo ntibyaherera ngaho, agwara n'ibihute, umubiri wose kuva mu kirenge gushika mu mutwe yagwaye ibihute, ata muntu n'umwe arigera bigwaragira ngo ku isi wamenyekane nk'uko wewe yabigwaye. Mbere ngo uravye usanga yagize ngo kanseri yo mu maraso, yagize kanseri yo mu maraso, ni ukuvuga ibintu biraba nabi nyene, aramererwa nabi, arateseka, araribwa, agira ububabare sinzi ko kumbure byoroshe kumuvuga, kumudekriva uko bwari bumeze. Mugabo bwari ububabare burengeye ubw'umwana w'umuntu kwihanganira. Hanyuma rero bano bagenzi biwe babyumvise baraza, mugabo baje bobo nk'abana b'abantu, bihutira kubona ko Yobu yamenje, bihutira kubona ko Yobu yacumuye, bihutira kubona ko Yobu yakoze ibyaha, kw'ibyo byaha ari byo byamukwegeye amahano. Imana yacu n'udutabare. Bene data bakunzi batuganiro, umutima w'ubugingo turamuse. Rero umwe wese yarikumaguye, aravuga ibyiwe, kuko bavuga ibyo batazi. Ariko mugabo, hanyuma rero mu mpera uyu Biludadi aramubwira rero, werega Imana ntizota umuntu atacumuye, kandi ngo ntizoramira inkozi z'ibibi. Oya banamba, niyo mpamvu ukwiye kwihana, niyo mpamvu ukwiye gutunganya ibidatunganye. Yewe yo, hanyuma rero inyuma y'ibyo ribiriza hariho amahirwe ya kabiri, hariho ayandi mahirwe. Yewe yo, kw'ibyo waciyemo bitaguhitanye, kw'ibyago wahuye nabyo bitaguhitanye, kugihumeka impemu z'abazima, kukiriho Yobu, umviriza. Hamwe wokwemera ugatunganya, hamwe wokwemera ugahinduka, hamwe wokwemera ukaronderana Imana umwete, wumve iyi Mana idaca urwankunzi, iyi Mana itagoreka, iyi Mana itaramira uwacumuye, kandi iyi Mana itazokwigera ita umuntu atacumuye.
yosubira ikaguha ayandi mahirwe ya kabiri. Imana yacu nihimbazwe. Akanwa kawe izosubira kukuzuza ibitwenga twenga, uzosubira gutwenga Yobu. Birabonekana ko umengo ntaho byosubira kuzanana, umengo ntibyokunda gusubira kuba mu bihe byo gutwenga, mu bihe byo kunezerwa, mu bihe by'amahoro. Umengo ntaco kugarukanira rya tunga wahorana, umengo ntaco kugarukana abana beza nk'abo wahorana, umengo ntaco kugarukanira abakozi basubire buzure mu ndimiro no mu bikorwa byaweyo. Ariko Imana itigera iheba uwayo, Imana itigera ita umuntu atacumuye. Yobu ndakubwira jewe Biludadi, nisunze ibyo nzi, nisunze ibyo nizi, nisunze ibyo nabwiwe, ndakubwira yuko Imana birishobokera cyane ko izosubira kugira ni kukuzuza umunezero, ugasubira ugatwenga, ugasubira ukanezerwa, ugasubira ukaryoherwa. Yewe Yobu, Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunze ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cy'uno munsi, nta n'amajambo nabwo ko dukora ijambo rivuga ngo haracyariho ayandi mahirwe ya kabiri. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunze ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cy'uno munsi, igihe nari ngira izambya marabona kubivuga kuko ndahabonye na byinshi n'ibyo byinshi niba ndiko ndakora by'ivugabutumwa muri media, niho byaziye, niho byadukiye muri jewe. Urabona ko ubu rero ndi kubikora kumbure, kandi ndizera ko nzoshika kure cyane, bigashika kure bikaguka bikarengera uru rwego biriko. Icyo nagomba kuvuga rero mu buzima rero bw'iki gihe, nahuye n'ibyago, nahuye n'ibibazo, nahuye no guhomba, nahuye n'uruhombo, abantu baramfatwa, abagenzi bavuga ngo pamfe mu mvugo mwe nshimye kuvuga, bamwe mu miryango ntitwari tucumvikana. Ni ukuvuga novuga ngo cyari igihe cyo guhagurukirwa n'abagenzi n'abakunzi, icyo nkoze cyose kikanga, ngiyumvira ibi n'ibiki, nkagerageza ngasatira, nkakora, nkagwanya ubunebwe, ariko mugabo hakaguma hariho akantu gaje kabisa, ibintu nkabona yuko ibintu bimeze nabi, ibintu bitanga gukunda, ibyo mfise birahomba. Ndakoroka muri bizinesi, agatabureti nari mfise nasomeramo ibitabo bya commentaire biblique, ako gatabureti icyo gihe karahura n'ikibazo. Icyo gihe ndarenganywa, ufatwa n'abazambiya kiriya gihari ahantu. Icyo gihe ndakigomboza, kandi nkurikiranye isanga n'imikoshi nagize. Hari igihe umuntu anywa n'imikoshi ukamengo basubira ngo ibyo bintu byamutumbereye kubera ko afise ibintu, ariko ndabyo ibihe narimwo, ndabyo ubuzima narimwo bwo kugambanirwa, bwo guhomba, bwo kuba utwangi, wamengo ntibyari bikwiye yuko ngirigwaye cyane nahura n'ibyo nahuye nabyo. Imana yacu idutabara. Niba igihe kimwe mu matora yabaye mu mwaka wa 2021, cyangwa mu gihugu cya Zambia, niba bari ku mezi ya gatatu cyangwa ku mitoya, icyo gihe naho wumva nari naho baranteye bansambura ko bambamureye ko utwo ofisi twose batwibe, imisoresore ugaruka hariya hayi. Muri icyo gihe byari ijoro bari basomye watsinze amatora, naho urumva kubera ko babaho bana abanyamahanga, ubayo nyine uzi yuko nyine wanywa bakwigenje ko barakwiba. Nibuka igihe kimwe nigeze kugenda ntabara umuntu bariko bariba, yari mushasha hariya atani ikinyanja araniwe urimo rw'Izambia mutanga imyaka barimo bamuvaca gusuma zindi, ataramenya n'ingene yoba hari barinjira no mw'ikontware baramutwara udufaranga yari yamaze kudandaza. ndabona ndamubakura kuba ngo bamutabagure. Urumva nyine n'ubuzima butoroshe nyine mu gihugu kitari ikiwanyu uri umunyamahanga. Hanyuma rero nibuka icyo gihe narigeze kubivuga, numva mpawe ijambo rivuga ngo
ubwiza bw'ingoro yo hanyuma buzoruta ubwiza bw'iya mbere yahahoze Imana yacu n'idutabare. Nari mubiye kumbwira ibintu nk'ibyo n'ubu umengo ntibyumvikana, ndabona umengo ubuzima nyene ntibuzosubira kuryoha, ntibuzosubira gukunda. Ni ukuri ni hamwe nyene nuko nakuriye mu buzima bw'iyobokamana, mu gikizwa, mu basenga nkasenga, ahandi hoho harageze igihe numva umengo nofata n'ibyayuramutwe kuko naragera igihe nkaryama nkabikana ko ndyama ngo ndonitiro ngo ku murango nkumva ndiyumviriye umutwe nkumva wopasuka, nkumva nyene ubuzima burahagaze, nyine ndatango ndyamye kuko birasi ko ndandaza kandi nyina nyakudandaza numva nyine ndandaza nyine n'ubwo amanjwa tukeya tumaze narigeze kuba ndandaza ibintu kabisa bitengengeye byinshi byiza, amafirigo iki nyine ubona ko ari ahantu haryoshe gufatira agaselfie, haryoshe kwifotoreza, ariko mugabo ico gihe nari nsigenda ahantu tufatira agaselfie. Imana yacu n'idutabare. Ico gihe rero haragera igihe nko kumurago nkumva neza ngo ngomba nsare nje nibarabara nyine nkumva yuko nyine biriko biza ndavyumva wawe niwe yavuze ngo kandi igihe byaza byashikavuga ko byazana nyigaha yari mu mera yarwaye indwara zo mu mutwe yapayutse yasaze yaragana ngo igihe byaza ngo byashika byumva ngo byazana nyigaha ayi ngo byashika byumva. Imana yacu n'idutabare. Nari ico gihe byaza ndavyumva nkumva nyine umengo ngomba nsare nje mwibarabara. Ni Imana yo mwijuru yanziganyira yahandi hoho nanyoye ibiyoga ibyayoramutwe ndabe yuko ngabanya na stress kuko amandira bigira, ariko Imana iragahimbaza kandi iragahimbaza kubera yuko yabanye nanjye muri iryo shuri iranyigisha kandi ikanavuye umenye naramenye. Imana yacu ihimbazwe. Wombaza ngo warose ibintu ndahekunda nabyo murakuyavuga, ariko mugabo ico nabonye ico navuyeyo namenye kandi Imana yarakoze yanzigamiye muri ibyo igihe kigeze cyo kubivamwo narabivuyemo kandi bigenda neza. Nibi bikoresho ndiko ndakoresha harimo ibyo naronse ico gihe Imana ingiriya neza. None rero nuko bene data bakunzi bakinegana umutima cyo nagomba kuvuga rero niki iryo jambo numva nemezo ngo yuko iri muri Bibiliya mugabo nkaba sinabwiwe igitabo n'igice n'umurongo. Ico gihe ndibukanisha ndabaza umusambi yarango nawe yari umukizwa yubaha Imana asenga Imana yitwa Ernest Kabaso, hanyuma ndamubwira jewe hari ijambo ryawe umutima numva nahawe kandi numva ryagutse muri jewe ndimo kuri message yaje bivuga kuno ndamugenekereza nyine muri nyaki muri kinyaka cyangwa kuko umuntu yakunda gusoma Bibiliya cyane n'ibitabo byinshi by'abantu bagenda bavuga amagambo atandukanye ku makuru y'ibijyanye na leadership cyangwa no mu bijyanye no gusenga nyine. Acarambira rero bigeza muri hana kana kacarinyereka cyangwa ico gihe numva umengo ndikunda kumbwira yuko hari ayandi mahirwe ya kabiri azonkura muri ubwo buzima. Igihe kimwe baranyiri ku modoka barantwara bagiye kumfunga barambwira ngo telefone abiwanyu ngo bari ngo telefone abiwanyu ngo bakurungika amahera ngo bigomboro ry'ibeni nari nta n'umwe mfise ku mutima nitwara no gushaka hose mugabo ngenda ndasenga Imana iragaheza biva yaduhaye ingabire yo gusenga ngenda ndasenga Imana. Ico gihe ndi muri iyo modoka yabo bantwaye barantwara bageze ahantu ntazi niyo nazananye ndashobora kumenya iyo nazananye ati baranyibutsa ngo tugoroka kandi rero ngumviriza ngo tuzogaruka ndaza Begiye nari mfise dufaranga dukeya sinigeze twangana mu yari mafaranga y'amazambiya agiga rero candacanu kw'ishop imwe ndagura ka drink ndagura nzeji sibimukiye kuko nabuze ubwo aribwo mugabo cege narayiguze kandi nabwanira iya reka ngere ndayirwa kabisa nihe pole ariko mugabo kandi shimira Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi bakiri kiganiro umutima w'ubugingo cy'uno munsi rero bya bintu nabona umengo ntibikunda Imana yarabikoze. Bene data Imana iranyereka yuko bishoboka kwima yandi mahirwe ya kabiri. Bya bintu byari byahombye biraba nabi nkipfuza gutangwa ngaruka ino mugabo nkabona ntibikunda, ariko Imana iracinzira mu mezi makeya
ngiriga ubuntu mbona birakunze ndaronse itike ndaronse n'amahera menshi ambaye uguze imashini nkoresha mu biganiro nayikuye Zambia kandi nayiguze muri ayo mafaranga ndose muri ayo mezi makeya wa muntu byari byaranse burundu ico gihe mbona ndose amahera ico gihe nacengura ubwa mbere telefone yo gufata amavideo ya bino biganiro by'uvuga butumwa ico gihe ndayigura kandi igura amahata ni makeya ugereranyije n'ubuzima narimwo ni telefone zari zigezweho hanyuma ndagura n'imashini ndagura n'agakamera ndagura n'iteleviziyo ndiko ndakorera ko nyene nashize kuri ino kamera no kuvuga nyene ikaye kabisa Imana irabima mu minsi mikeya naje kureba ko nari mfise umuhamagaro uri kuvuga butumwa narumva umenga ibyo ndose sinabironkeye kujyana muri ya mabutiki namaze kubona ingene yahombe nari mfise imashini nari mfise ijya laptop ordinateur portable nari mfise na ordinateur ijya do bureau nari mfise n'iyo tablette nari mfise n'akaappareil photo numérique gafata iminota 10 yonyene nari maze gufatisha ibiganiro gahabisamo biriko biganiro vya mbere nahereye ko runo rubuga Imana yacu nihimbazwe ne data bakuzi bakina kiganiro umutima w'ubwenge Imana ingirira neza yongerera imiryango hari hageze igihe iyaba nari mfise umubwira ngo andungikire itike n'umubwira ngo andungikire itike ico gihe mbere hari habonetse n'umuntu yumvise ibihe ndimo ariyemeza kundungikira itike ariko mugabo biragorana bikigoranye gatoya Imana ibiracira inzira candaza kandi nzanzanye bimwe mu bintu narakunda kuba afise imashini narumva ko naho noba nakinye ubundi bumeze gute kubaho nafise imashini ordinateur mu bumenyi sinzi numva nyene ashigira ngo igize kibazo sinzi bene data haracari hayandi mahirwe ya kabiri osirontake ukiri muzima ko ugihumeka impemu z'abakiriya hamwe worondera icupa n'Imana ugatunganya ukezwa mutima nibuka ico gihe nagiye kubona ko ibimenyetso bigiye kuza ntangura kurota inzozi zitandukanye n'izo narose imbere y'uko ninjira muri ibyo bihe by'irinde nkatangura kurota mbona turi kuri proclamation ishuri riheze ishuri naryo risigura amageragezwa nkabona ndi kuri proclamation turahagaze twambaye neza kandi nkabona ngo jewe nditwaye yateguwe uyo munsi waza gushikiriza ijambo kw'izina ry'abanyeshuri bose bahejeje formation bahejeje kwiga mbona nyine ngo jewe abandi bose batonze mugabo je ngoma ndabagendagenda mu superviseur Imana yacu ndihimana ndavuga niyo bidose ibihe bigomba bihinduke bene data ibihe bigiye guhinduka ishuri ngiye kwirangiza ntangura kugira ivyizigiro Imana igenda ibihindura pore subira kugira umunezero subira kuryoherwa nari mfise agahinda kadasanzwe nari nsigaye ndahana atana amatara ahari ndi umuntu yigeze kuba afise amafirigo n'amafirigo afise amaordinateur mu nzu afise ibikoresho n'amatara naraguze amatara yo kumurika kumbuye ko ndafata amavideo byose birasha birazigira birapfa bindi navyo ndabikomboza ibindi navyo ndabigurisha kubera ko nahombye na Kenya nakubititse sigara mu bihe nuko ndi mukangarate ariko Imana iragahezagirwa yama ifitiye ayandi mahirwe ya kabiri abayikunda abayirondera abemera guca bugufi abemera kwihana abemera gutunganya ubugingo Imana yacu nihimbazwe rero ngaho twamaze kubona aya majambo yatubwiye ngo akanwa kawe izosubira kuzuza ibitwenga sinzi ubuzima urimo sinzi ibimaze n'iminsi sinzi amakuba sinzi amarushwa sinzi amageragezwa sinzi ibyago umaze n'iminsi bigukikuje impande n'impande uburyo n'ububamfu imbere n'inyuma ukaba ubayeho mu ishamba rya Nyaganande iyo umwana rira nyina ntiyumve ukaba uri mu bihe wumva umengo wotuma upfa kuko wumva umengo gupfa kuruta kubaho wumva umengo wokwiyahura wumva umengo wocumura n'abandi bose ukumva wihebura udendebukiwe ucitse intege ucitse inkokora ukaba ufise agahinda ndibuka ico gihe naho ndirimba ya ndirimbo ivuga ngo ni kuko Imana wavyemeye
iby'akababaro nk'ibi bikatubako. Turababaye Mana. Niyo ndirimbo ya korale Ambassadeur baririmbye bari amukoranye barabyitabariza ndirimbo ntizaziza kuko byari kubiheraza. Imana yacu n'itabara. Ariko mugabo sinzi rero niko ndavuga ni sinzi bihurimo. Ariko mugabo ikintu nzabona kukubwira, hamwe wogira ubuntu ukaguma hafi y'Imana, hamwe wogira ubuntu hariho ibidatunganye ukabitunganya, hamwe wogira ubuntu ukaba mu mugabane w'Imana yemera, naho uri kuraca muri ibyo bibazo, naho bimazemo iminsi, Imana yo mu ijuru igufitiye ayandi mahirwe ya kabiri. Mwene data wa kino kiganiro nitsobuga tuno munsi, numva nemezwa mu mutima wanje kw'Imana yabifise amahirwe yandi ya kabiri kuba yizera, kuba yirondera ubudahumeka, kubatunganya ingeso nubwo baba bazunguruzwa n'ibyago nk'ibi Yobu yariko aracamo. Aba bantu Imana ibafitiye ayandi mahirwe ya kabiri. Sinzi ubuzima umazemo iminsi, ariko mugabo nzabona kukubwira ngo biracashoboka kw'Imana iguha ayandi mahirwe ya kabiri. Haracariho ayandi mahirwe ya kabiri kukiriho, ko wazigamye, kw'Imana yakuzigamye. Ibyo wahuye nabyo, ibyo umaze iminsi uhura nabyo, bikaba bitaguhitanye. Kumbure warapfunzwe uzira ubusa, kumbure waranyazwe utwawe, kumbure wararenganijwe, ariko ko wagumye ku Mana. Nzabona kukubwira ngo Imana izosubira kuzuza akanwa kawe ugutwenga, ukumwenyura, ibitwenga twenga. Uburi washishwe, uburi wanukiwe n'ubuzima, warashishwe n'ubuzima, nta kintu kuryohera, nta kintu kunezera. Ariko mviriza, guma ku Mana yawe, guma wizeye Imana, haracari ayandi mahirwe ya kabiri. Ivyo narabibonye, shishikara kubibona. Imana yacu nidutabare. Ivyo byago nahuye nabyo byari bigomba kuzimanganya iyereko nari mpawe, nari mfise, ariko ryiri kandi nizera ko rizoshika kure mu bijanye n'ibikorwa byo kwagurana by'Imana. Imana yacu nidutabare. Iyo numvira amajwi yo mu mutima antera kwiyahura, antera kwifata nk'uko abandi bose bifata, antera kunywa ibiyayuramutwe, simba mpagaze imbere y'iyi kamera ndakubwira ubutumwa bwiza. Ariko mugabo kwihangana, kwizera Imana, gushishikara kuyirondera, gushishikara kuba hafi yayo, byatumye mbona yuko ya mahirwe ya kabiri Imana yambwiye ashoboka, ndayabona, ndayabamwo. Imana yacu nidutabare. Ndabona yuko ubwiza bw'iby'Imana imbikiye busumba ubwiza bw'ibyo nari mfise icyo gihe. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, umutima w'ukuntu uno munsi ari kuvuga byinshi nkagenda kwa madetaye ibyo nahonze icyo gihe natakaje, byagiye amazima yongera birakamangana n'ikwimwinjira, ariko Imana imaze gutangura kumusubiza. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, umutima w'ukuntu uno munsi niho nani ndaba mu gihe Imana imaze kunkora inyuma y'ubwo buzima nabaye muri icyo gihe. Ndabonamo ikintu kimwe cyahimbaye umutima wanje, kandi icyo kintu nari ndagifise icyo gihe. Ariko mugabo, nimba hari ibyago nagize byinshi byazananye kuri ico, bimwe mu bintu byabaye inyanduruko y'ayo marushwa yose ni muvyo nari mfise icyo gihe. Hanyuma rero ibyo biragenda neza biragenda, ndabona ko bigiye. Umunsi umwe rero numva mu mutima sinorekura, numva ngo sinoharira, numva ngo sinzi, numva urwango n'inzigo n'iki. Ariko umunsi w'Imana irangenda ari mw'ijoro, numva haje ikintu kireyuye umubabaro wose nari mfise muri icyo gihe.
natewe n'iyo nyanduko y'ibyo byago byose, numva ndarekuye neza, numva imyidogo iraheze, numva umubabaro Imana irawukorofye neza, iranyizigiza neza yuko izoshumbura. No munsi rero ndaje ndaba kimwe muri ibyo bintu ndanezerwa, ndafashwa mu mutima, Imana yacu n'imbaraga. Bene data, haracariho byinshi nipfuza, hariho byinshi ntarashikako, ariko ndi umugabo wo guhamya, ndi umugabo wo kwemeza neza, wo gushingira intahe kw'ibi byizerwa ari bizima, kw'ibi byizerwa ari binyakuri, kw'iby'Imana ivuze ibishitsa ibishira mu ngiro, ibitaraza bizoza. Imana yacu nihimbaza, Imana izosubira kukuzuza akanwa kawe ibitwenga twenga, ngo n'iminwa yawe izoyuzuza impondo. Imana yacu nihimbaza. Kandi majambo kandi rero nizera ko mwumvise ibitari bike twagomba gusenga Imana. Sinzi ibiwurimwo, ushobora kuba wihebuye, wiganiye, ucitse intege, ucitse inkokora, wumva umengo wosubira inyuma, wumva umengo woreka kwizera Imana. Sinzi ko ari uruhombo muri business nawe wagize nk'ubwo nagize, sinzi ko ari umuryango waguhebye, wakwanse urunuka, ibyo sinshobora kubimenya. Sinzi ko ari abagenzi bagutaye, baguhebye. Rego umukene abandi n'abava ngo na nyina aramwana, nyina aranga umukene, kandi ariwe yabyaye umukene. Sinzi ibihurimwo, ariko umugabo ibyo wowe uri kubacamo byose, ibyo nyene nibyo mubwiye iri jambo. Ndakwemeza yuko kiriho ayandi mahirwe ya kabiri ku buzima bwawe. Ntiwiyahure, ntiwiyice, ntuje mu biyayuramutwe, ntuje mu bumaraya, wamwigemewe, iby'ubuzima byacanze, ishuri ryaze, wirukanwe ku kazi, wirukanwe kumbure mu muryango aho bari bakurize, uri imfubyi. Oya, yeshishikara wizera Imana, haracyariho ayandi mahirwe agira kabiri ku buzima bwawe. Biracashoboka bisi, ico mugashishikara ukizera, ico mugashishikara ukihangana, kuko amahirwe ya kabiri ku buzima bwawe ari mu nzira, ariko araza. Rero n'amajambo ni umuhirwe umuntu abyizera, hanyuma akabibagwa, akabigenderamo, agashishikara kurindira aya mahirwe ya kabiri. Imana izomugirira neza kandi izomuha kubonesha amaso no kubibamwo iby'aya mahirwe ya kabiri Imana imufitiye. Ariko n'umuhungu bitamufitiye gusenga Imana kugeza mu kiganiro ubuzima bugingo cy'ubutaha, umwanya nifuza gukoresha. Ndabona ari ubunyene nta wundi wakongera umwami w'abami Yesu. Turagushimiye cyane kubw'amajambo twumvise, atubwiye ko hakiriho amahirwe yandi ya kabiri ku buzima bwacu, naho twari tugeze igihe tubona ko bidakunda, bidashoboka, ariko twumvise ngo haracariho amahirwe ya kabiri. Dukwiye kuyarindirira mu kwihangana, mu kwizera no mu kwezwa, kugira ngo mushishikare kubaho twemewe nawe. Numvise n'amajambo ayagize yiwe, ndakumize bwaherekereshe byinshi n'ibitangaza. Umusange, umuremeshe, umugumbire, mubiharimo, umugirire neza. Ntiyumve solitude, ntiyumve ubunyakamwe muri we, ntiyumve ari wenyine, ntiyumve umengo ntabwa, ariko umusange, ubane nawe mubiharimo. Ibyaha yakoreye muri ibyo bihe yemeye kwihana byose, umeze umutunganye. Ibisigaye mu gushishikara kurindira amahirwe ya kabiri ntamucike. Kandi Yobu nawe yarabonye amahirwe ya kabiri, yarashumbushijwe, naho iyo paka tutayigeze kuri kino kiganiro umutima w'umuntu uno munsi, ariko yiremeza neza ingene yarose umugisha menshi usoma uwo yahoranye ubwa mbere. Urakoze ibigomba byose, ushishikare kuba kubana abakozi bari mu kiganiro umutima w'ubugingo. Izina ryawe ryera Kristo, izina ry'Imana, twizeye. Amen.